Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira kuronka akanya keza nk'aka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze twishire mu biganza vy'Uhoraho. Mana Data rugera byose uri mu ijuru, nje imbere yawe Mwami Imana shima urukundo rwawe n'ineza yawe, gushimira ubwizigirwa bwawe ko batana rimwe Mwami utererana bawe, kuko urukundo wadukunze Mwami urawutwerekana uyu munsi, kuko ubandanya uturinda kandi ukaturindira n'abacu, kuko imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Rero tugiye kuganira ijambo ryawe, savye mpwemu yera umufasha mwiza ngo azabane nanje, kugira ngo ivyo avuga byose mvugishwe nawe. Ko atabanye nanje ntaco vyomarira, ariko nibabana nanje mpwemu yera byose bigenda neza. Ndagushimiye kandi ndakuninaje, icubahiro cose kibi cawe, mw'izina rya Kristo Yesu umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo ni iki kitwereka ko umuntu vy'ukuri yamenye Imana. Ko uyu munsi twese turavuga ngo turazi Imana, donc umuntu wese kugira ati niyo umubwira ati gira iki ati kizwa gera gutya ngo yango je Imana ngo ndayizi, Imana ndayizi, ariko hari ibintu vyerekana vy'ukuri umuntu ko yamenye Imana. Haleluya. Reka dusome muri Yohana wa mbere, turasoma igice ca kabiri, dusome kuva ku murongo wa 3 dushikane ku murongo wa 6. Aravuga ngo iki nico kitumenyesha ko tumuzi, nitwitondera ivyagezwe nawe. Uvuga ngo ndamuzi ntiyitondere ivyagezwe vyiwe n'umubeshi, ukuri ntikuri muri we. Ariko uwitondera ijambo ryiwe wese, ugukunda Imana kuba guhinguwe muri we vy'ukuri. Iki nico kitumenyesha ko turi muri we. Uvuga ko ahora muri we akwiye nawe kugenda nk'uko uwo yagenda. Amen. Mwumvise? Ikintu kiranga umuntu yamenye Imana vy'ukuri, atinya ivyagezwe vyiwe, yubaha ivyagezwe vyiwe. Aleluya. Nivyo arimbura ryari ku murango no mwijoro. Rero umuntu avuga ngo ndakunda Imana, ndazi Imana, ijambo ry'Imana agaca agenda ntakore ibyo ijambo ry'Imana risaba, uyu ijambo ry'Imana rivuze ko ari umubeshi atazi Imana. Haleluya. Riravuze ngo ntazi Imana. Rero kandi burya Imana nta demi mesure mu Mana ibaho. Oya ntayibaho. Uri muri yo canke nturi muri yo. Haleluya. Kuko Imana yacu ni Imana yera, ni Imana igororotse. Ni Imana igororotse. Uhavumbwira ati none mbega none umuntu acumuye, ugira umuntu yoba adacumura. Ico sico gikomeye. Gucumura ni ibintu bibaho ku muntu wari we wese. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni wakora icaha, izuba ntirirenga utacihanye. Haleluya. Iyo urongorwa na mpwemu yera ukaba uri sensible kwijwi ryiwe, arakubwira ko ivyo urimwo atari vyo, kandi nawe ukagira umwete wo kuvyihana. Haleluya. Uko niko kugera ikirenge mu c'umwami. Haleluya. Ngaha ku murongo wa 6 haravuga ngo uvuga ko ahora muri we akwiye nawe kugenda nk'uko uwo yagenda. Mbega ivyaranga Kristo byari bimeze gute? Kristo yari yuzuye imbabazi, Kristo yari yuzuye urukundo, Kristo ntawe yaharira ivomo. Haleluya. Haleluya. Yagirira imbabazi umuntu wese. Rero uyu munsi wowe ukaba atambabazi ugira, ntimuzinanye. Haleluya. Ntimuzinanye. Kristo yuzuye imbabazi, Kristo yuzuye urukundo, Kristo yari yuzuye kwihangana. Haleluya. Haleluya. Rero nawe uyu munsi ukaba uvuga ngo waramumenye, ukaba atakwihangana ugira, ntawe wamenye. Haleluya. Ntawe wamenye. Ukaba atarukundo ruri muri wewe, udakunda abandi, utihanganira abantu, utabagirira neza, menya ngo ntimuri kumwe. Kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo bamumenye vy'ukuri bagenda nk'uko yagenda. Muze murabe, uriko uraraba no mu ijambo ry'Imana ahantu hose Yesu yashika, yababazwa n'abari mu vyaha. Mbe wewe none uyu munsi abari mu vyaha barakubabaza?
canke wabahariye ivomo canke ubacira urubanza. Kristo we umutima wiwe ni umutima wuzuye imbabazi, ni umutima wuzuye urukundo, ni umutima wuzuye kugira neza. Haleluya. Rero ni mwaba mwaramenyanye by'ukuri, uyu munsi ukaba wumva nta kwihangana, ukaba wumva nta rukundo ruri mu mutima wawe, menya ngo ntimwamenyanye nawe. Haleluya, haleluya. Ngo iki nico kitumenyesha ko tumuzi, nitwitondera ibyagezwe nawe. Haleluya. Muraze mu mabwirizwa yadusigiye yose yagiye arayafata ayashira mu mabwirizwa abiri. Aravuga ati mukundishe Imana n'umutima wanyu n'ubwenge bwanyu n'inkomezi zanyu, kandi muhimbaze izina ry'Imana. Haleluya, haleluya. Uyu munsi rero ukaba wumva Imana utayihaye ikibanza ca mbere mu buzima bwawe, ntimwamenyanye nawe. Haleluya, haleluya. Nukuri uyu munsi umuntu wese arakubwira ko Imana bazinanye, ariko ijambo ritubwira ngo utagendera mu byagezwe byo ngo byubahirize, ntimwamenyanye nayo. Haleluya. Irindi bwirizwa rya kabiri ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene. Uhavuga uti ese umuntu yoshaka gukunda mugenzi we nk'uko yikunda? Ego biragoye, ariko menya ngo ico cyose utifuza ko bagukorera, ico cyose wifuza ko bagukorera batagukorera, nawe ntugikorere mugenzi wawe. Haleluya. Ntumukorere ibibi mugenzi wawe. Niyo ababaye ubabarane nawe, niyo abanezerewe unezerane nawe. Si ukuvuga ko woca umukunda ukamwihehebera, oya, ariko icyo cyose we wumva utifuza ko bagukorera, nawe ntugikorere mwene so. Haleluya. Ibyo nibyo vyerekana iki? Urukundo rw'Imana rugaragarira mu bana b'Imana. Dukunde bagenzi bacu. Ikitubabaza ikibabaza umugenzi wawe kikubabaza, kimunezera kikunezere. Kandi n'ijambo ry'Imana rirabidusaba ngo tunezeranywe n'abanezerewe, tubabarane n'abagize iki? N'abababaye. Haleluya. Ngo uvuga ngo ndamuzi ntiyitondere ibyagezwe byiwe, ngo numubeshe. Ese wewe uyu munsi wumva wo kwishira mu bantu bavugisha ukuri, ko vy'ukuri witondere ibyagezwe by'Uhoraho, canke urumubeshe? Ariko ndakwifuriza muntu w'Imana kubahiriza ivyagezwe by'Umwami. Haleluya. Ngo ukuri ntikuri muri we, ngo ariko uwitondera ijambo ryiwe wese ugukunda Imana kuba uhinguwe muri we by'ukuri. Haleluya. Uwubahiriza ayo mategeko y'Uhoraho, ugendera mu byagezwe by'Uhoraho, uyo ni wahimbara umutima w'Imana, ni wahimbara umutima w'Imana. Rero muntu w'Imana, icyo ndagusabira nanjye nisabira ni uko by'ukuri twogera ikirenge mu c'Umwami wacu. Haleluya. Muraza amajambo bamwita, babona yegera abasambanyi, babona yegera imborego, babona yegera abasuma. Kubera iki? Kuko umutima w'urukundo yari afitiye abantu bameze gutyo wari umutima munini. Haleluya. Yumva icyamuzanye nuko izo ntama zose zazimiye zegeranya akazishira hehe? Mu ruhongore rw'intama ziwe. Rero nawe ubwira umutima nk'uri muri we, ibiriko birapfa bikubabaza, bariko barapfa, bariko barahona, ariko baje mu mahonero bakubabaza, ugira umutwaro kubasengera, ugira umutwaro ukubegera, kubabwira ijambo ry'Imana. Haleluya. Aho niho by'ukuri uzoba uri kurakora nkuko Kristo yifuza. Rero Imana yo mu ijuru ibampezagirire. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, uri mwiza kandi ugira neza. Urukundo rwawe n'imbabazi zawe ni ukuri biraturenga. Waduhaye umwana wawe ngo aze kudupfira, kandi atwereke n'inzira tuganisha kuri wewe. None ga Murengezi, ndasenze ngo uwo mutima w'urukundo wari muri Kristo Yesu ugwire mu mitima yacu, natwe tugere ikirenge mu ciwe. Mana ndagushimiye, icyubahiro cyose n'amashimwe aba yawe, mu izina rya Kristo Yesu umwami wanje, senze ndizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.